Episode igira 13. Uno musi tuza kwigira ku kintu kidasanzwe, ikintu kitwereka yuko rien peut tout changer, canke akantu ubusa karashobora guhindura vyose. Ikintu gitoyi ushobora guhitamo gukora uno munsi kikuganisha kuri projet canke iciyumviro cawe, kikuganisha muri amélioration y'ubuzima bwawe canke mu iterambere ry'ubuzima bwawe, kirashaka guhindura ubuzima bwawe bwose, kirashaka kugira uwundi muntu, kirashaka kuguha agaciro, kirashaka gutuma ugira impact mu buzima bwawe. Episode ya 11 twize ingene ubwoba, twabonye ingene ubwoba bushaka kuturinda canke butubuza kubaho ubuzima twifuza kubamwo. Turabonye ingene dushobora kubwirinda, n'ingene dushobora kubusurmonta, n'ingene dushobora kubutsinda. Episode ya 12 twiga ingene gupasa à l'action bidushoboza kubaho ubuzima twifuza kubamwo. Twiga ingene gushira mu ngiro un petit idée tuba dufise vyotuma tubwe dutera intambwe ku buzima bwacu. Rero muri episode rero tugiye kwiga ingene rero cya cyiyumviro tuba dufise uburyo dushaka kugishira mu ngiro. Kuko many of us, we have a big dream, we have a big things, we have a big idea, many tumenye ingene dushobora kuzishira mu ngiro. Ivyo bikaca bituma tuba frene, bigatuma dufata umwanya muremure twiyumvira, twicara, bikaruhukira, twicuza twabihevye. Rero ni gute umuntu canke ni gute akantu gato woshira mu ngiro gashobora kuguhindura ubuzima? Ni gute 1 cm, intambwe imwe ntoyi yonyene ishaka kugushikana ku iterambere wifuza gushikako, ishobora kugushikana muri transformation y'ubuzima bwawe, ishobora kugushikana kuri réussite y'ubuzima bwawe. Kimwe rero mu kintu abantu benshi tukunze kwihendako cyavuze neza umwe mu bakinyi b'amafilime bo muri Amerika, Denzel Washington, yavuze ngo abantu turakuze kwihenda cyangwa turakuze gufatanya movement hamwe na progrès mu gihe ivyo bintu bitandukanye cyane. Na nivyo bituma abantu benshi tutamenya ivyo turimwo, nivyo bituma dutakaza umwanya. Kuko urashobora kugira movement ukagumuriya hahandi nyene, mais quand tu fais un progrès ubuteye intambwe ku buzima bwawe. Rero ni ryari umuntu agira mouvement, ni ryari umuntu agira progrès? Tu fais un mouvement mu gihe uba uri kuriyumvira ingene ico ciyumviro cyawe ufise, ufata umwanya muremure ko ciyumvirako. Tu fais un mouvement mu gihe uba ufashe ico ciyumviro cyawe ugiye kurondera abandi bantu ngo bawumve amayide yabo ico babivugako. Tu fais un mouvement mu gihe ushaka kugikora ngo mu buryo bwa hatari burenze. Tu fais un mouvement mu gihe uguma wibaza ko udafise umutahe wo kubikora. Tu fais un mouvement mu gihe uguma wiyumvira aho kuri umu investisseur ashaka kwinvestir mu mugambi wawe, mugabo bikakunanira gushira mu ngiro. Nkuko twabibonye muri episode ya 12 twabonye yuko abantu benshi turakunda kumva ivyumviro vyiza, kumva ama ide masha cyangwa ama projet mashasha. Turakunze kumva abantu bavuga ati je shaka gukora ibi, shaka kugira ushaka guhindura ubuzima bwanjye, shaka kugira ibi nibi. Me dukunda cyane umuntu tubona ariko arabishira mu ngiro, umuntu tubona ariko arakora muri bijya bito ashoboye, me tukabona ariko arabikora. Rero nawe nuvyihendeko umwanya gubiplanifya, ugira plan d'affaires, ugira plan do kwa upanga, wandika, ugaruka, urefreshisha, usubira, umedita, ugira gute, umva ubwoba, ivyo vyose na hamwe bishobora kugushikana. Ivyo vyose nta kintu kimwe bishobora gushitsako. Rero tu fais un progrès quand tu décides de passer à l'action. Tu fais un progrès quand tu fais quelque chose, naho koba ari gato me ukagakora. Peut-être urashobora kuba ufise idée yo kuvuga ati je shaka gufasha abana bo mwibarabara cyangwa shaka kugira orphelinat nini. Ushoboye gutangura ufasha umwana umwe cyangwa babiri ukabagura amakayi, aho uri muri progrès, uri kura progressa. Fashe batatu canke bane uburi kora progress uzoshika kuri 200 canke 1000 watangura kuri amwana umwe canke babiri.
mais ntiwibaze yuko uzotangura ku kintu kiri high. Non, tu fais un progrès quand tu donnes la meilleure de toi. Tu fais un progrès quand tu décides yo kuvuga ati iyi habitude ndayihevye, reka nje muri iyi habitude parce que iyi niyo iza gutuma jewe nshitsa cyangwa ishobora gutransforma cyangwa ishobora kuresisa. Urumva, tu fais un progrès mu gihe uba wadeside gukora umugambi wawe cyangwa gushira mu ngiro icyumviro cyawe, même si atamutaha ufise cha ukubikora nk'uko ubishaka cyangwa nko kubikora nk'uko byoshobora kuba ari byiza nk'uko bigomba, mugabo ukadesida kubikora ku bushobozi bwawe usanzwe ufise. Kuko icyo nizera kandi ndi convaincu nuko Imana nishobora kuguha icyiyumviro mu gihe itaraguha ubushobozi bwo kugikora. Every day iyo Imana iguhaye ide, iyo Imana iguhaye projet, iyo Imana ikweretse ikintu cyiza, ikweretse ikibazo kandi akwereka n'uburyo ushaka kugikemura, nuko ibiri siri yuko imaze gushiramo capacité muri wewe gushaka kugikora. Ikibazo ufise nuko tu te concentres ku bintu udafise, wikonsantra ku bintu udashoboye, wikonsantra ku bintu ubuze. Muri ico gihe ton cerveau izokwereka ivyo udafise. Mais mu gihe uzo kwikonsantra ku maposibilite yawe, mu gihe uzo kwikonsantra ku bintu ushoboye gukora, muri ico gihe cerveau yawe izokwereka aho utangurira cyangwa aho uhera. Bivuga yuko hindura the way you see things. Reka kwiyumvira ko atamutahe ufise, reka kwiyumvira ko atamu investisseur n'umwe uraronka, reka kwiyumvira ivyo vyose, aho utangura kwiyumvira je peux faire quoi. Kuko ndazi ni wafata umwanya wo kwiyumvira icyo juste gukora uragitora, naho kiba gito fele, kuko nibwo buryo bwiza bwo guhindura ubuzima bwawe. Hariyo dicton nkunda cyane nakuye mu gitabo cyitwa Paulo Coelho, ivuga ngo nimba ushaka kubaka urukuta runini, tangura ushireho itafari rimwe, niho uzoba uri mu rugendo rwo kubaka urwo rukuta. Nushaka kwibwira ko uzo kubaka inzu mu gihe utari capable gushira ibuye rimwe, stop. Aho uri muri movement muri refresh shaka kugira ibi, ahubwo iyumvire ni gikino kora right now, ubu nyene. Je peux faire quoi? Ubu nyene ni gikishoboye gukora ubu nyene, kuko kirahari. Nimba ufise projet, nimba ufise idée, nimba ushaka guhindura ubuzima bwawe, si tu veux ici sur ta vie, nimba ushaka kumenya mu ishuri iraba. Ese ndashaka gusoma agapaje kamwe ku munsi kikaye, ndashaka gusoma moitié ya page y'ikaye, ndashaka gusoma basi ubu chapitre bubiri cyane ubu paragraphe bubiri. Fele muri icyo gihe uzosanga ejo ufite capacité yo gusoma amapaje 3 y'ikaye, ugasanga ejo ukora mu ishuri. C'est comme ça. Mais nashaka kubwira yuko abantu baresisa mu buzima nibajya abantu baba biteguriye kugira icyo bakoze naho kabari gito, nibajya abantu baba biteguriye kwitanga peu importe échec bariko barahura nazo, nibajya abantu baba bari ready kweshuwa bakeshuwa, kandi mugabo nibiyumvire guhagarika, nibajya abantu bavuga nti sishobora kuba uwa mbere cyangwa sishobora kubikora ibintu nk'uko ndavyifuza, sishobora kuba umuntu wa mbere hariya mu isonga, me icyo nshoboye nuko nshoboye kuja muri liste. Akujya Bekfizo yashoboye kuba bivuga ngo nuzoharanire kuba uwa mbere, ahubwo uzoharanire kuja muri liste. Kuko niyo wiyumvira kuba uwa mbere, hari igihe bizokuvuna, hari igihe bizoguca intege umaze kubona ama concurrence cyangwa abantu muri ko murahigana nabo abaribo. Mugabo mu gihe uzoharanira kuja muri liste, uzokumva bizogutera intege yo kuvuga ati reka nkore ibishoboka byose, muri bajya abantu 5 mbe ndimwo, muri bajya abantu 3 mbe ndimwo, muri bajya abantu 2 mbe ndimwo. Uko niko kuranira kuja muri liste. Rero umuntu aja muri liste ryari? Uja muri liste mu gihe wiyumviriye ugategura ukacushira mu ngiro directement. Uja muri liste mu gihe uba ufise
determination cyangwa uba uri decisive kureka habitude runaka zikubuza gutera imbere ugakora izindi habitude zigushikana ku iterambere. Uja muri liste mu gihe uvuga ati guhera uno munsi je vais transformer ma vie, ugatangura rero kwiyumvira aya maligara bya bintu bitamaze, wa mwanya w'amafilme, wa mwanya wo kuraba ibintu biriya ukarekana navyo. Uja muri liste mu gihe uvuga ati je shaka kwimenya uwondi nivyo ashoboye. Uja muri liste mu gihe uba wamaze kudista kuvuga ati naho mfise igihumbi reka mbikijana kubera ejo nzokwiza ibihumbi 10 ntangure gutandaza cyangwa kugira ikindi kintu. Uko ni kuja muri liste.